benshi baraza kubwira ati je no gushigikira muri iyo mpano yawe ariko wowe ukibaza ngo ntugushikirira ku mutima myiza kumbe bashaka guprofita il est vrai nari nkeneye kuzamura impano yanje kuko nta buryo nari mfise bwo kuyizamura ariko numvise inzira ariko arabihamwo naravuze ati oya byaranshikiye uwo muntu ashaka kumprofita nabona ati niye mpamvu yo kuja kuririmba kuja kuri podium mvuye gukora ibi cange niye mpamvu yo kuja kubesha Imana ngo ndiko ndayikorera ndi muri biriya bindi bitayihesha icubahiro mumenye ko ukora ikintu wihishije ariko fendo fin kiragaragara niwe mwaminize gusa kuko tigezahe mukirira ubusa nande sizigera niheburira ubusa Disigiro byanje biri muri we gusa niwe mwami nizeye gusa Ico yavuze aragikora yasezeranije arabishitsa yambwiye yuko ntazopfa rubi kwazandinda wa mwasi mubi Hello guys, nizere ko meze neza bivanye naho muherereye. Niteka idasazwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV. Mu kiganiro bafise impano aho tubayagira byinshi bigiye bivugwa muri entertainment ya +257. Yes, dutumira abatumire bagiye batandukanye tuyaga mu vyerekeye akazi bakora. Yes, nkuko musanzwe bimenyereye kuri mic ya mbere Flexboy Promoter. Behind camera turi kumwe n'umusaza Mr. Joba ni batuma amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze fresh sana nkuko mumaze kubibona dufise umwigebe yataye ega gaze tubaze tumwakire kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV abanza aramutse abariko barakurikirana ikiganiro bafise impano ndabaramukije abariko muradukurikiranaho muri hose amahoro y'Imana bane namwe Amina tugira ko widondora kubera bafise udusoni none oya nta soni oya ku mazina yitwa Irakoze Cicina niyo mazina hawe n'abavyeyi yego Irakoze Cicina umuririmvyikazi nubwo muri presentation ntari bwabivuge ariko nashoboye kugutumira nabucyo kugutuma ko ngaha kugira ngo bakumenye Irakoze Cicina umuririmvyikazi aririmba gospel wa gospel wumva sanzwe ukijije yego ndakijije imbere yo gukizwa no kuririmba watanguye imbere yo gukizwa no kuririmba natanguye kuririmba yego ucuraja gukizwa yego wumva ni kuvuga ko ufise indirimbo za profane utarakizwa n'indirimbo za gospel wamaze gukizwa oya natanguye gospel nyene mbandayenza muri gospel ariyo byatumye ngenda gukizwa kugira ngo mbandanye nyene mbandanye cyane kuko urabona hari amajambo amwamwe usanga biba bikenewe ko ubibanza kumenya no kurondera yes wakijijwe ryari 2015 yego wari ufite imyaka ingahe wari ufite imyaka ingahe era wabanga yanje we urazi gituma kubera ndumva bumva 2015 acigiye kinini ukijijwe ico gihe wari ugifite amaraso ashushe numva adolescence yari itanguye urumva agakobwa gashushe kagezwe gukubita ama makeup gusiga inzara kuboneka mu masho ibintu nk'ivyo ku map kwitaba ariko we byakuje mu gute gukizwa jewe novuga ko adolescence yanje ngene yamfashe mu bintu by'Imana narakunda kuririmba narakunda kumviriza indirimbo za Fortran za Dudu na Apollinaire abo bantu batatu narakunda kubumviriza cyane nza numva nyene mfise ngira no mfise umuhamagaro numva mfise umuhamagaro wo kuririmba ariko ndavuga ati ko na mu Katolika ariko ndavuga ati nta nyindi nzira mbona no bibandanyizamwo
atari kuja gukizwa nyene nkakira umwami n'umukiza mu mutima kanje. Rero ibyo bimapu ntibwagere ko nitaba ibimapu kandi kubera ko siyo nzira nari ndimwo narindi mu nzira y'agakiza kubera nari numva nshaka gukizwa cyane. Yego Yasama watanguye kuririmba watanguye kumva ufise tana yo kuririmba ryari? Yari 2013 yari 2013 aho nigeze gusubiramwo indirimbo y'umuririmbyi yo mu Rwanda ariko nyene ntawe narinzi ariko ndiko ndayisubiramwo numva bariko baranyankoraja barambwira ati none ko utaririmba ndabwira ati ye Jesse nkijijwe niwe rero waza barambwira ati none haburi kugira ukizwe kugira ngo bandanye iyo mpano yawe. Rero yari 2013 niho nabitangura ariko ntari bwakizwe nyene bambwira nje gukizwa me nkababwira ati nkemuyira niyangenderera nzoja gukizwa. Amaco gihe kirashika ndafatwa miri fatigwa muri cellule de prière niho nakirijwe niho nakiriye agakiza. Ari ndirimba kuvuga ngo Yesu ndacibuka umusi mwiza nakwemereye ko date ndayibuka umunsi ndawibuka umwaka n'amasaha n'iminota byose nje ndabyibuka kubera ko cari ikintu narindindiriye vuga ati mpemuyera niyakora nzokizwa. Yego ubundi abakobwa canke abigeme iyo baje muri ibi bintu byo kuririmba bahura n'ibintu byinshi aho usanga hariyo nk'umu manager yumvise impano yawe akakubwira ati Cicina kugira ndagusapotinge tutegerezwa kuba twaryamana cyangwa ugasanga ugiye ku mu producteur akubwira ati wowe urafise ingabirana ariko kugira ndagusapotinge lazima unipatie muzigo. Wewe kuri Cicina ntivyo bavyaragushikiriye? Guys ahubwo rero uzubija mu bihe byaheze tumenye ninja kure cyane. Nukuri rero ivyo uvuze nyene ni ibintu bibaho kandi ngira bizokwamaho nibihe byose. Nagiye na kimwe umuntu azokwifuza gushika aho yipfuza ataraca muri izo struggle kubera biragoye. Benshi baraza kubwira ati je no gushigikira muri iyo mpano yawe ariko wowe ukibaza ngo ntugushikirira ku mutima mwiza kumbe bashaka guprofita. Je byaranshikiye umuntu ashaka kumprofita arambwira ati je ndafise TV online ndashaka ndagushigikire yarafise n'ivyuma byose tije ndashaka ndagushigikire uzuraririmba. Ndibaza bamwe mwarabibonye ntanguye kuririmba nyene ariko byarapfuye byaciye bipfa kubera ivyo yashatse. Donc ivyo yashatse nuko n'inzira je nabiha byo kuririmba ntibyabaye bimwe ntibyajanye. Nabona ati niye mpamvu yo kuja kuririmba kuja kuri podium mvuye gukora ibi cange niye mpamvu yo kuja kubesha Imana ngo ndiko ndayikorera ndi muri biriya bindi bitayihesha icubahiro. Ndavuga ati il est vrai nari nkeneye kuzamura impano yanje kuko nta buryo nari mfise bwo kuyizamura ariko numvise inzira ariko arabihamwo naravuze ati oya igihe nikigera Imana yonyine izoraba kwihangana nagize hama shike ku ntego nari nshaka gushikako. Ndabacishije ko gatoya yarambwira ngo jewe nzokuriha. Ndavuga ati sawa ndamubwira ati ariko inzira ndayihaye sukurihwa ahubwo nugutanga message. We waravuga ati nta muntu yoza aratumwanya nkuko adaronka n'udufaranga na dukeya. Turanavugana ndaheba n'akazi nari nkora kugira ngo tuze turakorana. Ico gihe narayikoze ko n'ibiganiro ariko umwanya mutoya gusa. Rero arambwira ngo
mu nyuma acambwira ati kugira twizerane bisaba ko haba ibi nibi ndavuga ati no nca ndiyumvira famiye yanje ndavuga ati eske mu gihe babona nagiye gukizwa bagaca babona ndi muri izi zindi ngeso ni ikihe kintu nzoba ndabarushije cange ni ihe message nzoba ndiko ndatanga nubuwe butumwa nzoba ndiko ndatanga kuko mumenye ko ukora ikintu wihishije ariko fin de fin kiragaragara kandi wowe kibaza ngo uri kushashaka kumera neza kumbe biriko birakwica kumbe biriko birakwicira n'impano yawe deja je narabona ibi nkabijamwo n'impano yanje izoca yicara kubera nta mugisha numwe birimo rero ndavuga ati ibyaba managere ndabivuyemwo ndonkundi mu managere wewe gusa sivyo yazanye wewe urumva turananiranwa ajya amasezerano kubera urabona akubwira ngo ugiye muri management ahantu ugiye makurinde gusaba permission ahantu ugiye makabarinde kubasaba inoti ibi nk'ivyo nyene nanje namenyereye ahantu bampamagaye nk'umurimo w'Imana ndagenda umva ivyo ni ibintu bibiri bidashobora guhura ariko nyene ndavuga ati igihe Imana yabonye kwihangana kwanje izonshitsa kuco nifuza gushikako ego murakoze ubundi umuziki wawe ukora nka business canka ukora nk'ikigwanisho cyo gushikana ubutumwa kure bon jewe ibi bintu ninjiremwo vy'indiri byo kuririmba nabwo ari business kubera ari business nogenda nkarimba no mu karaoke basigaye barimba ama gospel cane no mu mabuwate bararimba ama gospel rero yaba ari business kandi ikindi naco yaba ari business ahantu ngiye kuririmba mba nsaba amahera nkababwira ati amahera yana atabonetse sinza ariko je nuku urampamagaye urambwiye date iki hama je nkitegura nkaza bishitse nkaba mfise meme n'itike jewe ndaza gukora uwo murimo ntayifise naho sinikawusha sinihagarara ko ndakubwira ati vraiment nta tike mfise kuko ati saha gusa hari nandi tugomba kwadushitsa ni kuvuga utitanze Imana nayo ntizokwitangira saba rero ko twitanga kugira ngo dushike kuco natwe twifuza gushikako ntabwo ari business sinzi kuri kuranyumva n'abandi ariko dukurikirana ko ariko baranyumva jewe sindiri muri business ariko ico Imana igomba kunshitsako ntikibuza ko wahezagiwe uvuga ati nukuri Imana iguhezagire cane wamezagiye shobora kuririmba indirimbo ikagukorako canke ukavuga ati vraiment kubwo kwitanga reka ndaguhe n'amazi ivyo biremewe kuko nawe ubu ushigikiye ivuga butumwa yego yes kuva utanguye umuziki umaze guhura n'ibintu byinshi umaze kubona ibintu byinshi niyahe experience umaze kubona kuva utanguye umuziki kare utarawuzamo atavyo wabona experience ya mbere maze kubona ni uko ubwa mbere nkabitinjiramwo nabona ko ari ibintu byoroshe cyane ariko ubu nongeye kubona ko nta kintu na kimwe coroshe bigaca bimpa kumenya ingene ndavyitwaramwo niyo yonyene irakwiye muri experience niyo ni experience ya mbere noba nararonse narakuyemwo ikindi naco nkikivyinjiramwo narinzi ko ni ibintu bisanzwe nyene ariko mu nyuma narabonye ko bisaba kwitanga kuko ikintu iyo utacitangiye ntikibana kizima harimo kwitanga harimo gusenga harimo gusoma ijambo ndazi ko mvuze gusoma hariho benshi yumva ibindi harimo gusoma ijambo rero ni experience mumaze kubona ibindi navyo ngira ni hanyuma yes niyahe target ufise muri career yawe wifuza gushika kuki wifuza kugera target fise nuko
notera imbere muri ibi bikorwa natanguye hama nanje nkazoteza imbere abandi bafise impano kuko ni benshi bafise impano bataronka bazigaragariza. Yes, indirimbo niwe. Ijimiro cyaje gute? Niwe ni jambo umuntu ashobora kuvuga rikaguha yandi majambo menshi. Niwe n'akantu gato ushobora kuvuga kakakwagurira mu majambo ushobora kuvuga kandi akagatahuka. Akarerero niwe. Mvuze niwe shobora kuvuga ati niwe rurema, niwe mwizigirwa, niwe mana, niwe data, niwe papa, niwe adahemuka, niwe vyizigiro vyanje. Nyene niwe byose niwe. Ego. Wejeje? Yeah. Yes. Tubwire. Niwe muririmbyi akwa-inspire wano ku butaka bw'u Burundi. Muhongo mukobwa muri gospel canke muri secular? Hose. Oh, inspire nande ushobora kuburirimba gospel ariko ukavuga ati akiri arakoma. Ariko naje tubwira muri gospel. Okay, muri gospel bivanye na style ndiko ndaririmba. Umuririmbyi anyexpira sinijya mbere ndamuvuze ariko nubwo menga ubusi cyane ntariko sitiko ndamubona cyane ni Prince Mushindi. Prince Mushindi. Ubundi usazwe mu rapper canke umwarandbise? Uvuze? Usanzwe mu rapper canke umwarandbise? Ndamu rapper. Mu rapper. Ese dutemwe rero. Ariko kuba umwapeze sikuvuga ngo nta bindi no ririmba. Ariko nyene cyane rap. Ego. Ya dutemwa kweri. Dutemwa abakunzi ba Kings Family Burundi TV, abakunzi b'ikiganiro bafise impano bumva amavina yaga. Niwe mwaminize gusa kuko tigezahe mukirira ubusa nande sinzigera niheburira ubusa tisigiro byanje biri muri we gusa niwe mwami nizeye gusa. Namukozanje azumenyera inzira erega ntiyagomba kuko ari wamurikira umwasanera ibyago ariko nawo nguma sinzigera niganyira kuko ari we mwami ndirira erega niyo mpamvu mvuga izina ryawe ico nzi nuko nitwe umwana wawe kuko ndindiye mu biganza byawe. Ico yavuze aragikora yasezeranije arabishitsa yambwiye yuko ntazopfa rubi kwazandinda wa mwasi mubi niwe nizeye niwe nizeye niwe nizeye niwe nizeye niwe nizeye niwe nizeye. Yeyo. Iyo voice sasa utatuua Mr. Jova uzumva uti ewa rufise voice nziza. Asante. Ako sindi wa mbere ndabikubwiye. Erega ari ababenshi sanga babivuze sera no ko yumvise cyangwa sera no kukwankuraja. Yo umuntu yariko arakwankuraja nubwo nyene bitabeze neza kugira ati watesheje sana. Je vraiment ndumva ko ndafise oreille musicale. Ndumva ko ibintu n'abariko barakurikirana ikiganiro baza kutubwira muri commentaire baza kutubwira ingene bumva iyi voice nizi vina aye niwe uyandikira. Ego cyane gose. Dutemwa rero kandi ka. Nagisiyome byinshi ijoro ryanje ryanse guca ndi hano nimba hari cofasha nasetse ibihome byinshi ijoro ryanje ryanse guca
ndi hano nimba hari cofasha amajambo yaheze nta nyishu nimwe ngifite ndi hano niba hari cofasha singifite ingufu singishoboye kwigwanira omuri amaso yanje nyereka inzira ngendera muri iki gihe mbayemwo mwami ndazi yuko ushoboye kunkiza. Wow. Hehehe. Cicina nko muri playlist yawe y'imiziki ufise muri telefone nka zitatu zitabura ku munsi wumviriza uvuga ati je nkizi ndirimbo zibuze ku munsi indirimbo z'abartiste bagiye batandukanye ukunda kumviriza cyane umunsi utohera utayumviriza zirahari. Bon ntitwaguma ngaha mu Burundi wacu katujarabuke no ngaha mu Rwanda cyane tuje n'ahandi. Basi ni indirimbo ivuga ngo nzamuhimbaza nkiriho ngifite ubugingo mvuga ineza yangiriye sinzaceceka kuvuga ineza y'umwami wanjye Yesu yangiriye. Yes iyo numvura akaze kweli musanze ndi no mu worshiper. Ego. Wow. Biratesa sana. So ubundi watubwiye yuko umuziki ukora atari business ariko ukora kugira ari nk'ikigwanisho cyo gutanga ubutumwa bwiza kugira ngo bushike kure. Ubundi uronse nk'amahirwe ukabona amakamera yose ya hano ku butaka bw'u Burundi ari kuri wewe canka ama micro y'amaradio yose bayaguhaye ari ngaho nubwo ahe butumwa wumva wotanga ukabuhereza nk'isi yose. Icambere novuga nuko umwami Imana niwe abigira akabigirura. Rero iryo jambo iryo ryonyene niyo worigendera umwaka wose ukavuga ati Imana niyo ibigira ikabigirura. Iryo jambo riguha kwama wizeye ibihe byose ko ni nyuma ya zero ishobora gukora tu iryo ryonyene rirahagije. Abakunzi ba Kings Family Burundi TV allo muraza kudumbwira muri commentaire ukungene mwumvise voice yiwe haraba boss atari bamwe basaba ibintu abana oya haraba boss b'umutima wumva ati uno mwigeme no gusapotinga tuba twakeneye mu mushigikire kuri platform zawe izina ni Cicina. Ego Cicina konyene Cicina mu Kirundi. Facebook, Instagram ni Cicina nyene, TikTok hose uriho Cicina. yaga usabye iki basaba ariko barakurikira kino kiganiro ariko baradukurikirana. Ico no basaba nuko bobanza bakurikirana kwanza mwebwe kandi bakagira subscribe, share na comment kugira ngo izo comments nizo zifasha kubona ko umuntu ariko arakora ibikorwa byiwe neza canke hari ico yo kongera ko canke agabanye. Ikindi naco kudusapotinga natwe ati gute ariyo kudusapotinga mu kudutera intege, kudusapotinga mu isengesho kandi kuko murabizi atari Imana nta kintu na kimwe cokoreka kuko ni wabigira kandi akabigirura. Ikindi abifuza kudushigikira kugira ngo dushobore kubandanya tukora indirimbo kubera ko kugeza umwanya nta management kandi
mu gihe rero umuntu ariko arakora avuga ati jewe ndiko ndatanga message biragoye kuja muri management kubera ntabyo yoshobora kandi n'umanager wiwe yohava asanga yamuhevye. Rero twebwe dukoresha uburyo bw'iwacu abadusapotinga, hari umuntu ushobora kumva nk'irya ndirimbo ijya niwe nayirihiwe n'umuntu andihira audio, hama amaze kuyumviriza wenyine aravuga ati ndisinye kandi kuyiriha video. Wow. Kandi nkaho yarandikishije n'amateka ku Mana kuko abantu bagiye bakira message muri irya niwe bayakiriye kubera jewe bayakira kandi no kubwo uwandihiye kuko nawe niwe yatumye bayumva cange bayibona. Ego murakoze. Yes, namwe murakoze. Icambere tubanze tugushimire ku kwitaba ubutumire bwacu kuri platform za Kings Family Burundi TV mu kiganiro bafise impano. Cicina, asante sana kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe kumpa aka kanya, Imana nibahezagire cyane. Asante sana. Yes, Imana ihezagire kandi abakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo, naho ubutaha tubazaniye ayandi makuru mu kiganiro bafise impano. Yes, ciao ciao, tuvuga ati peace 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 out. Bye bye.